Yo ibere icyo kibazo cyawe cyakomeye mwana abavyeyi bariko baragushimira shaka make neza icyo kibazo cyawe igandira neza abavyeyi twamora rero jewe nkuko bimeze nyakubaho muri famiye yacu hari ukuntu kila muntu wese yimenya n'ubuzima bwiwe. Famiye yacu bafise amafaranga amwe atiye ubwoba ariko ntibashobora gufasha uwo bavukana. Bakubwira ngo ironderere ushaka gutunga. Sasa mukuru wanje yaragiye nyene ku bantu nyene babaganga nka mwebwe baramukorera umuti ubunye n'umwenjeniyeri akomeye mu gihugu kandi yize amashuri make yahora n'umufundi. Urabyumva? Nuzera petit sere wanje nawe nyene abigenza uko nyene ubunye ndakubwiye nawe nyene n'umuntu akomeye. Rero jewe naravye mu bintu nshoboye nsanga kuvuga cyane ndabishoboye. Tamuka ndabona neza ikibazo kigiye gukemuka ariko mwana wirinde kutura ry'ibicumbo vyokeje kandi bizogufasha cyane. Bisa kiraryoha ufite icyo yiza kandi icyo twabavyeyi barishimye. Wow, rero ijwi ryanje ntadoyo kurire ibyo bintu uri kuragira umuntu ndabibona kuri demana. Tamuka utira kuki nuko rero demana nako demana umupfumu muvyandira abavyeyi nuko rero umupfumu je mfise ijwi rero rimeze riri normal sinshobora kuba umuririmbyi wagombe je nshaka ngire cya cyubahiro cyubashwe cyane. sawa rero narabye ndashobora kuvuga ijambo ry'Imana ndabimerita. Eje mvuga ati no shinga urushengero byoroshye gute rukaduga gute kubera je nama mu masengesho imisi yose mu masengesho icyo kiroroshe. Bamaye mvuga ijambo ry'Imana abo turi kumwe baroroha. Nshaka rero nanje umfashe kugira nzoshinga urushengero rwanje je nyene mu bafana mu banuze mu bakristo biwanje je nyene. icyo cyakemutse kwa Jagombe. Averita ndakubonye mu mahanga. Ndakubonye mu ihanga rikomeye. Nanjye ngubuze ngo mbonye n'igihanga nagira naguye ntuweje. Ndakubonye abantu bariko barakipfa ariko ndakubonye abantu bariko baguha amafaranga. Amina ndakubonye abantu bariko baguha imiduga ariko igusabira so binsaba igusabira so mwananje. urabona jewe nubwo wombwira amaraso y'ibikoko byose biri ngaha mu gihugu je no yazana umbwira n'iki bihere ndabishobora nta kintu kimwe je no kwica. Okay, urabona rero ikintu kimenya mukuru utekera kugada kuzira ufashwe n'iki biraciyemo mwana biraciyemo fata biraciyemo irakogwenza izo ngaha abavyeyi bagomye gushima kugira ngo ndagukorere umuti utazigira witoga kandi uwo muti ni kandundura mwana shimisha abavyeyi. Walira Jangombe bavyeyi Jangombe wa mwana yashimye shirako reka guhindukira amarundi gusa tejemo ni dolari nyembe to dolari hari shirako abavyeyi nibyo bashima ko abavyeyi n'abazungu ni dolari gusa shirako yose shirako ndakuvuma shirako shimisha abavyeyi shirako ndakwambura izo mpuzu ndakambura umwana wanje ugenda uri gusa barishoboye kumwambura ikintu nyamukuru ukwiye gukora ndabona ko ushaka gushinga urushengero kandi ufise inyota yabyo ufise ijwi ryiza ariko ntuzi kuririmba. Pasiteri Marezo agasore kari akomba urakwiye kuvugishwa
umviriza rero ngoma ndaguha kondisiyo mutugenderako imbere yo gushinga urushengero bitotangurira kweza mwibarabara uzobwiriza ubutumwa abantu batokizwa utobona abantu 5 bagushira amafaranga mu mufuko utobona abantu 5 bakubwira kuzi kuvuga ubutumwa aho uzocumenya ko muti wakoze uzocushinga urushengero muri rohero wazibuze neza muri rohero kandi iryo shengero tugite Betelehemu Betelehemu sindi baviritina rice ariko abavyeyi barishimye haguruka ushimira abavyeyi haguruka utamira Betelehemu sikariye yo mu gihugu cy'u Burundi we ntabwo ari mu Burundi haguruka ushimira abavyeyi tambira ciao Haleluya! Ijambo ry'Imana riravuga ati Haleluya! Izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo ry'Imana riravuga ati nimuze kuri Yesu. Arabakira. Azobakiza. Azobarokora. Mama nawe azokurokora. Papa nawe azokurokora. Mupfasoni rio nako batata abantu nabo izina rya Yesu Kristo faya ndavuga ati wa musore we hagararaho nyene izina rya Yesu unyonje Imana hano ndiko no kuhinda wewe izina rya Yesu wewe Imana riravuga ati turasoma muri Yesaya igice cya 41 rababashika oratakorokoye wewe izina rya Yesu Kristo aravuga ati abiteye inde mukorako abiteye izina rya Yesu Kristo Nazareti haleluya sikuri mwiza amukoburi mwiza wowe icyo ukora iyegereza Imana wiyegereze pasitori umube hafi haleluya ndagusabye ikintu kimwe ngiye ko Yesu amedeyo ano yishira ubupasitori asinga kwereka icyonyi mana tatatu turi mu ijuru ndakora tujya mu koga gihariya mwiza gashayo ubura bamutwara yarige mamwibaza yuko byoroshe iyo aha namwe mukunda nyara izina rya Yesu Kristo Nazareti aho nyina kumurabi mare wafashwe ni intezi zino niwe birari andiko ndacamahera ukabirahera abakiriya nabo hamuna hana yanje urashobora kuba ukakuja mwibarabara ucisha amajambo y'Imana ngo muri kuraca amahera oya ere kurushengero utangura ukunyene batatu bane batanu aho dukoraniye n'urushengero ni business re apana business house business urushengero urakona sinabona niba kwizaye abantu umwete barezari genda bahezagire uhezagire yewe no ako marezo wewe urafise ubwenge wewe aho wagiye gukora uri kuriyumvira yuko ibi bizokuvira mungira akamaro wewe hariho ubuzi bwo gukora uri umwana w'umusore ufite ingufu apana kuza uza kwiyerereza mu bintu ngo uri uravuga ijambo ry'Imana ere kumengana kuruko gendere kana kaniki namwe mutanguye ibyo muri ko murasuzugura ijambo ry'Imana umbonye ko n'umusazi aho nuzi ko nahawe bakaye we n'ingwara ako kagari mukozi w'Imana yo ndiko ndanabesha nare nivura n'inkorora ako kagari mukozi w'Imana muzokabona nimuramenya ko ijambo ry'Imana rivuga ati ububasha bwo kongera inzoka na sikropiyo abakobwa baje nk'abo ububasha bwo kongera igisura amahembe haleluya ububasha bwo kongera inzoka na sikropiyo uriyendera uyitega ikwereka haleluya ubwo bubasha haleluya bwo kuja mukata
muzanye kuzoyije mutari mu bwato urabe kunsoma nduye yo mukino aje narahenzwe ndabibona ndake narahenzwe kabisa umanga teka kame umupfumu mbese ngo batanu bari bamaze kubitsenga kandabe nunguruze ahanya ashobora kuba abakene abantu bakunde gusenga yari